kandi shimire abamenyesha makuru, shimire abafotografe n'abakameramani, na Irishura TV tumushimire afise umwete udasanzwe muri no minsi yazikamuro bikomeye muri we. Avuga ati bagatevya genda vyifatira kandi batabitanze ndabitange. Ayo makuru akurikira mu Imana je ntumbaze. Tugire gukimana neza gire cyane. Irishura turaguteye intege. Imana gukomeze kandi isubire gukomeza nyina n'urugo rwawe rwose n'ibyo ukora byose. Imana ihamagara mukuru yahamagaye no mu kubamfu y'uwo mukuru yatevye kitaro mu kubamfu kamukoresha. Abo babiri batevye ikisuni kwa imbere yayo gaca bajya abarigiye. Abo bose banse ikindi kimandatori wari nyuma yayo ko hose n'imbere n'inyuma. Imana yacibera hose cyane. None yasaba umuntu wese muri twebwe anyemerere ndamwipfuriza umwaka w'ibitangaza, w'utwumiza, w'ibikomeye, w'ihambaye, amaso yanyu atari bwabone. Mungunde dusome aya majambo y'Imana. Mwege muze guhera muri kino gitabo ca Zekariya ca 8 uhere ku murongo wa 9, ariko je ndahera ku murongo wa 16 gushika kuri 24 n'amateka 3 hanyuma nimbona cyo dusoma na gitabo cy'itanguriro 12 ujya murongo wa 2 no wa 3. Nayo majambo y'Imana mpaye kuri uwo munsi. Abasomyi bahaguruke n'abumva bahaguruke ko Bibiliya iri kubivuga n'Imana icubahiro. Zekariya igice 8 umurongo wa 16 gushika ku 26 baravuga ngo basoma mu izina rya Yesu. Amina. Ibyo mukwiye gukora ni ibi. Ibyo mukwiye gukora ni ibi. Umuntu wese avugana iby'ukuri na mugenzi we. Umuntu wese avugana iby'ukuri na mugenzi we. Muca imanza ziroranye z'amahoro muri mu rukinja. Muca imanza ziroranye z'amahoro muri mu rukinja. Mu marembo yanyu. Mu marembo yanyu. Ntihakagire n'umwe muri mwebwe. Ntihakagire n'umwe muri mwebwe. Yigira imigabo mibi mu mutima wiwe. Yigira imigabo mibi mu mutima wiwe. Yo kugirira nabi mugenzi we. Yo kugirira nabi mugenzi we. Kuko ibyo byose ari byo nanka. Kuko ibyo byose ari byo nanka. Nikoraho agize. Maze ijambo ry'Uhoraho nyene ingabo rinzako. Maze ijambo ry'Uhoraho nyene ingabo rinzako. Ituku nikoraho nyene ingabo agize. Ituku nikoraho nyene ingabo agize. Atukwisonzesha ko mu kwezi kwa 4. Atukwisonzesha ko mu kwezi kwa 4. Nuko mu kwa 5. Nuko mu kwezi kwa 5. Nuko mu kwindwi. Nuko mu kwezi kw'indwi. Nuko mu kw'icumi. Nuko mu kw'icumi. Kuzocikira inzu ya Yuda umunezero. Kuzocikira inzu ya Yuda umunezero. No guhimbarwa. No guhimbarwa. N'iminsi mikuru y'akanyamuneza. N'iminsi mikuru y'akanyamuneza. Nuko rero mukunde ukuri n'amahoro. Nuko rero mukunde ukuri n'amahoro. Ukundi kuhoraho nyene ingabo agize. Ukundi kuhoraho nyene ingabo agize. Azoza amahanga azananye ati azoza amahanga miramate azananye n'ababa mu bisagara byinshi. N'ababa mu bisagara byinshi. Kandi ababa mu gisagara kimwe. Kandi ababa mu gisagara kimwe. Bazoja mu kindi. Bazoja mu kindi. Bavuge bati nimuze twihute tuje gusaba Uhoraho umugisha. Nimuze twihute tuje gusaba Uhoraho umugisha. Dusiguze Uhoraho nyene ingabo. Dusiguze Uhoraho nyene ingabo. Natwe turajana. Natwe turajana. Nukuri koko. Nukuri koko. Abantu benshi n'amahanga akomeye bazoza gusiguza Uhoraho nyene ingabo. Bazoza gusiguza Uhoraho nyene ingabo i Yerusalemu. No kumusaba umugisha. No kumusaba umugisha. Ukuri kuhoraho nyene ingabo agize. Ukuri kuhoraho nyene ingabo agize. Ati muri iyo minsi. Abantu 10 bazova mu mahanga y'indimi zidahwanye. Bafata umutwe w'impuzu y'umuyuda. Bamubwire bati turajana. Kuko twumvise yuko Imana iri kumwe namwe. Amen. Amen. Tanguriro 12 ku mafungu wa 2 haravuga ngo
Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. Nzogumugisha. Izina ryawe ndarigire rurangiranwa. Izina ryawe ndarigire rurangiranwa. N'abandi baze bagumugisha ku bwawe. N'abandi baze bagumugisha ku bwawe. Abazoguhezagira. Nzobahezagira. Kandi uzokuvuma. Nzomuvuma. Kandi muri wewe. N'imiryango yose yo mw'isi. Izohererwa umugisha. Amen. Imana ishimwe. N'aya majambo y'Imana mushobora kubyagira. Nje kuvuga ijambo rivuga ngo uyu mwaka uzokurutira iyindi yose. Nje kuvuga amakuru y'uyu mwaka. Uyu mwaka uzokurutira iyindi myaka yose. Uyu mwaka Imana igira urutisha iyindi myaka, iragenda kuri gahunda yayo ikitegereza, ikaraba uko ibintu bimeze mu ijuru, ikaraba uko ibintu bimeze mu isi, ikaraba uko ibintu bimeze mu bantu, kandi ikagenda ikaraba icyo umutima wese yifuza. Imana ikakigenda ikubaka ikintu kingana cya kindi nyene kiri kuri porogaramu y'Imana. Imana yamara kucyubaka ikakirondera umuntu ahuje inama n'Imana, akaba ari uko Imana ikigiha. Imana ishimwe. Uyu munsi rero hari abantu kuri uyu musozi bamaze guhuza inama n'Imana, bafise ibanga babitse mu mitima yabo Imana igomba gushyira ko akora uyu munsi. Iyo umuntu avuze avuga ku isaha Imana yagennye kandi akabaho nk'uko porogaramu y'Imana imeze. Ejo nabikoze ko nababwira ni hari ikintu abantu bakunda kuvuga bati vraiment jewe nakari yarabereje ati antika no nibishoboka. Ndababwira ni ibintu byose Imana ikora iba yarabiteguye kera. Nta kintu cy'Imana ikora itapanze. Ni wasanga ikintu cyo kiraririmba ukamaze kuba ari cega kuri gospel. Burya muri tese muri 12 betisima yarapanze ko hari bimuga bizoza ngaha bikaririmba. Imana ibazanye ngana bikire indirimbo zabo ko mwijuru bararirimba. Nta mukere ubutumwa bwanje buri ko mwijuru y'amarayika babivuga neza. Ariko ishaka niki n'ubugira ngo yerekane ko responsibility kera yahora n'abamarayika yamaze guhabwa abantu. Bivanga uvyumva cyangwa utavyumva, abazovyumva n'abazoba ari bimuga Imana izobakoresha kugira ngo cyasezerane bishye mu bantu ba. Amen. No ushobora kuba n'abantu bisere. Ushobora ngo cyenda komeye ibyo ntabyo nokora. Bigire bangaya. Wajudu basaba gushengero hice bimuga gusanga pe. Bifisa amateno n'amasuprano amabamba. Niko harazi nabyo biraririmba kandi so bitumye byiza. Yagana tuza murongozo wa program. Nyanamenye ko ari yapewe yahaye program. Ibasokamo birengeye ikirahora yumva. Agacare kuri program bakaririmba amasaha yose bicuza. Kubera iki? Ibyanditse mu kivuga ngo uno munsi Imana iza guhabwa icyubahiro n'ibimuga. Abakomeye muzomurazejo mugaki Imana ishengire menyesha abantu yuko n'ibimuga bijya bubona ntiwa n'agaciro na gato. Imana irite kubikoresha kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragara. Imana igomba kukigaragara. Niyo mpamvu muri 12e edition abantu bagiye ko batahora babona hari ibintu Imana igiye kunyegurura. Yari yaranyegeje kera ajya amajambo yavuze ngo nuko kera mwariho muri kumupfumo ariko siko bizohora ubu ngiye guhindura ahahora umupfumo ndashyira umuhezagiro kuko Imana ashobora guhindura ibihe by'abantu.